Rutare ubizi 1892 abasengera n'abakwiragiza ikiganiro mwese Imana iduhana umugisha. Shimiye Imana ko nshishikaye kuvugana namwe muri ya majambo. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Ubuheruka twavuganye ingene Imana yagwaniye Abisirayeli igaca ivutu ingabo z'Abanyegiputa ibarungurutse. Turashishikara dusome amajambo y'Imana yanditse mu gitabo cyo Kuvayo igice c'14 mpere aho nari ngejeje ku murongo wa 25 handitse ngo atuma amakurudumu y'imikogote afata ntiyabagikwega neza, maze Abanyegiputa baravugana batenda duhunge tureka Abisirayeli kuko Uhoraho abatabara ari watugwanya. Uhoraho abarira Mose ati ramvura ukuboko hejuru y'amazi y'ikiyaga, amazi ateranire ku Banyegiputa no ku mikogote yabo no ku bagenda ku mafarasi bo muri bo. Nuko Mose aramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga, umutwenzi utambitse, ikiyaga gisubira muri nyina, maze Abanyegiputa bagize ngo barahunga, Uhoraho abacurikiraniriza hagati mu kiyaga. Nuko amazi asubirayo arengera imikogote y'abagendera ku mafarasi, mbere n'ingabo za Farawo zose zari zigiye mu kiyaga zikurikiye Abisirayeli, ntiharokoka n'umwe muri bo. Ariko Abisirayeli baciye hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi, amazi ababera umurombero iburyo n'ibumoso. Uko niko Uhoraho yakijije Abisirayeli kuri uwo munsi, abakura mu maboko y'Abanyegiputa, maze Abisirayeli bibonera imivyimba y'Abanyegiputa irambaraye ku isesero ry'ikiyaga. Nuko Abisirayeli babona ibihambaye Uhoraho akoreye Abanyegiputa, baca batinya Uhoraho, baramwizera n'umusavyi wiwe Mose. Abisirayeli bariko barajabuka aho Uhoraho arungurukiye Abanyegiputa, imitima igacika ivutu. Imana yaciye yongera ibwira Mose ati ramvura ya nkoni, kuko Umunyegiputa wa nyuma wa mbere yakojeje amaguru yiwe mu murombero w'amazi, Umuyisirayeli wa nyuma nawe asohotse avuye muri uwo murombero. Barinjira rero muri uwo murombero, barinjira. Nagomba nsubiremo rya jambo rivuga ngo Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Kandi nagomba mvuge ku bantu mwese muriko muranyumviriza, umuntu wese azobona canke azokumva abantu bariko baragwanya umuntu Imana iri mu ruhande rwiwe, uzuceceke uzuhore. Nico gituma abakozi b'Imana babizigirwa, bahamagawe n'Imana, bakundanye n'Imana, kizira kikaziririzwa kubatunga intoke. Kuko umutunzi intoke ugasanga aracyari mu rutonde n'Imana, ugasanga Imana iracamwemera, ugasanga aracyari kumwe nayo, ukamugirira ibintu akarararira, bizoza nk'imisozi bigusenyukireko, kuko wagwanije uri mu ruhande rw'Imana. Abisirayeli bari kumwe n'Imana, Imana yari mu ruhande rwabo. Mose aramvura ukuboko, amazi ateranira kuri aba bagabo b'Abanyegiputa, amanyama yabo aho aherera mu kiyaga, barapfa, amafarasi yabo arapfa, ntihasigara n'umwe. Imivyimba yabo irareremba, ikiyaga nacyo buriye gitwaye umuntu ntikimugumya, gice giterera ku isesero ry'ikiyaga. Abantu babibona, mbere ubandanije gusoma uzobona Miriyamu ngo yaciye atangura kuririmba. Abisirayeli bararirimba bavuga ijambo rivuga ngo
uhoraho yafashe ifarasi n'uwigenderako abinuga mu kiyaga. Nagomba mbabwire bakunzi, mukumva umuntu afitaniye amasezerano n'Imana, mukumva umuntu yishinze ku vyasezeranijwe n'Imana, mukumva umuntu afitaniye ubumwe n'Imana, mukumva abantu bahagurutse kumugwanya, urigirwayo naho uzobura umunyantege nke uwo musi, kuko uyu muntu ari mu ruhande rw'Imana arahiriwe. Abisirayeli rero nta kindi bari kuvuga. Ijambo rivuga ngo Imana iri mu ruhande rwacu, wo tugwanya ninde? Tuvuga iki? Ko bishobora kuza bikurikirana, ko amageragezwa ashobora kuza ari menshi, ariko Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Nivyo Shetani arashobora gusuriranya abakozi biwe bagaca hirya no hino, inkomezi za Shetani ukazibona mu kuryo, izindi ukazibona mu kubafu, ariko rema Imana iri mu ruhande rwawe, nta wo kugwanya ngo agushobore. Wo guhiga yo kubura Imana, wo gukwirikira yosanga ariko arakwirikira Imana, wo kuvuma yosanga ariko aravuma Imana, wo gukubita yosanga ariko arakubitana n'Imana. Ngomba ndagusengere wewe ufitaniye ubumwe n'Imana, biriko birahuragura, biriko birakubagura, biriko biraguhiga nkaho umenga Imana ntiyigeze ivugana nawe. Garura ivyizigiro. Ukuboko kwawe kuduze, ubwira Imana ngo ndavuga iki kuri mu ruhande rwanje, kandi Imana iragutabara, Imana irakugirira ikigongwe, Imana iragusanga ngaho hantu. Ndakumenyesha ko Imana igusanga aho hantu. Ndumva ndakwemeza ko Imana ishobora gusanga aho hantu. Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Abaho ni umwami n'abasirikare benshi n'ingabo nyinshi zikorera mu kirere, zikorera mu kuzimu, zikorera mu mazi, zikorera ku isi yumye. Oyaye, Imana iri mu ruhande rwacu. Abicanyi naho bohaguruka bonanigwa, Imana yo kunyuruza, Imana yo gutabara, Imana yo kugwanirira. Imana iri mu ruhande rwacu. Numva no duza ukuboko nkavuga ngo uwo tugwanya ninde? Ikuzimu naho zozikuka, Petero yabwiwe ngo kuri wowe nzokubaka ishengero, kandi amarembo y'ikuzimu naho yozikuka ntazorishobora. Imana iri mu ruhande rw'ishengero, Imana iri mu ruhande rw'abayikoreye, Imana iri mu ruhande rw'abayikurikira. Uwo bagwanya ninde? Ikibazo gisigaye kuri jewe nuko mba mu ruhande rw'Imana. Ikibazo gisigaye kuri wewe nuko uba mu ruhande rw'Imana, ukabaho udafise ijwi rikwagiriza ikibi, ukabaho uri kumwe n'Imana, kuko ubundi bwobwo Imana iri mu ruhande rwawe. Ndakwipfurije ko Imana iba mu ruhande rwawe, aho ata muntu n'umwe yo gushobora, kandi uzopfa hageze. Abarozi ntibazoguhitana, abicanyi ntibazoguhitana, we ntuzopfa wishwe n'abapfumu, we ntuzopfa wishwe n'imisonga ivuye ku bakinzi. Oyaye, Imana iri mu ruhande rwawe, uwo kugwanya ninde? N'abawe ntibazopfa kubera abarozi. Nta wo kugwanya, nta wo gushobora. Wewe uri kumwe n'Imana, agahanga kawe gashobora guhumira ibihume. Imana ikugirire neza. Yesu abane nawe. Dusenga Imana. Mana yo mwijuru, na n'ubu nyene turagomba kugwanirira uyu muntu kugira ngo icubahiro gitahe iwawe. Tubonye Abisirayeli icubahiro bagihaye wewe kubera wabatabaye. N'uyu ni wo mutabara, azoguha icubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Naho ubutaha, ikiganiro kiri ku nimero agasaraba amajana 267 68 amajana 257 68 15 60 50. Yesu abahezagire.